tukaba twatahuye yuko Uburundi bufise ikibanza ca mbere muri liberté de presse muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mu bihugu byose abantu bagenda barondera guteza imbere umwuga, nkumbure hariho ibindi bihugu byaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe 8, umunsi twateye inyuma intambwe 7. Burya hariho ico baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma. Kimwe mu byo niyumvira ni ukubera harabonetse ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, kuba byaragwiriye ni byiza, mugabo naho byagwiriye novuga nti muramaze kumva yuko hariho imyidogo ivuga ati hariho ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bimwe byaje gusubiza inyuma umwuga wo kumenyesha amakuru. Rero uno munsi novuga nti twikebuke abo abiyita abamenyesha amakuru atari bo. Birakwiye ko haba amahugurwa, renforcement des capacités muri rw'igifaransa, amahugurwa kugira ngo twese tudugire rimwe. Abo bataraba bamenyesha amakuru barafise ivyo bakurikira, bimwe bita ama views, muhora muvyumva, ivyo birukira ari ama scoop ari n'ama views niki ko bavyirukira ni vyiza, mugabo kubikorana karanga mutima k'umwuga. Abamenyesha amakuru cane nibo mvuga dukore, tukurikiza amategeko y'umwuga, arahari tuyasome, arahari twige gusoma amategeko atugenga, twige gusoma ayo mategeko atugenga. Nitwayasoma tuzokora umwuga neza, tukemera nuko bakuru bacu abadusumba mu mwuga bagira ico baduhanuye, ico batubwiye kandi tukagikurikiza. Ego nta vyera ngo de mu rwego rw'isi yose ngo twaba twarasubiye inyuma, Burundi bwa bwarasubiye inyuma inshuro 7. Ivyo navyo bikaba ari bisanzwe kuko mu bihugu byose abantu bagenda barondera guteza imbere umwuga, nkumbure hariho ibindi bihugu byaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe 8, umunsi twateye inyuma intambwe 7. Burya hariho ico baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma. Ico rero nico nibaza yuko tuguma twihweza turabira hamwe igihe cyose ico tuma tugumana uwo murindi, akaba arico tugiye kwihweza gusumba kugira ngo ku mwaka uza uzosange twateye imbere ku bibanza bishika 50. Tribunal de paix n'urwego rwafasha yuko abamenyesha amakuru bahanurirwamwo imbere yuko rukaje hagati y'abamenyesha amakuru, novuga n'inzego. Ndahamagara abamenyesha amakuru novuga nti mu butandukane bwabo, si ama media classique, ndahamagara nabo bo kumbuga ngurukana bumenyi kuko nabo nyene hari amakosa akogwa, boje mu bagize urwo rwego les media classique nizi ziriko ziravuka, bakagira urwego rumwe kugira ngo tuzoze turahanuraniramwo. Tubanze tuje mu muryango, duheze ivyo bitagenda neza, tuvyihweze, abazoba barugize bavyihweze, bahanure, tunateza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi.